dusome amajambo mu gitabo bita ibyakozwe n'intumwa canke Conquérant Pacifique ku rupapuro rwacu rwa 20 hariho amajambo ahanditswe shaka ko dusoma ari mu kigwa citwa Le Chant des 12 haranditse amajambo avuga ngo les disciples devaient aller comme témoins du Christ proclamer au monde ce qu'ils avaient vu et entendu. Abigishwa bategezwa gukwirakwira mu isi nk'ibyabona bya Kristo bakigisha mu isi ico bari barabonye kandi barumvise. Le rôle était le plus important qui fut jamais confié à des êtres humains inférieurs seulement à celui du Christ lui-même. Uruhara rwabo rwari ruhambaye cyane ugereranije n'uruhara Imana izeza umuntu. Nibo bantu bajejwe uruhara ruhambaye cyane ruri munsi gato y'urwa Kristo. Birumvikana ko igikorwa cyo guhagararira Kristo mu isi ntikiba ari igikorwa coroshe. Aba rero nibo bitwa abakozi bo kwisaha ya gatatu. Ku rupapuro rwa 24 handitsemo yandi majambo ni muri kino cigwa nyene aranditse ngo en tant que représentant du Christ les apôtres devaient produire une impression décisive sur le monde. Habahagarariye Kristo intumwa zategezwa kwemeza imitima y'abantu ibijanye n'agakiza akimana yari yatanze igacishije mu mwana wayo Yesu Kristo. Abakozi rero bakoreye Imana ku isaha igira gatatu ni intumwa za Yesu. Tugarutse muri ya majambo twasoma muri Luka 16:27-28 uvuga bene nyina batanu b'umutunzi. Turumva ko abakozi bakoreye Imana mu gihe ca mbere nabo Imana yatoranije mu gihe kigira kabiri bose basa n'abakomoka ku mugabane wa Aziya. Kuvuga ko ari umugabane wa Aziya wahagarariye Imana muri ico gihe. Nitwirengagije ko mu ivuga butumwa ryakozwe n'abigishwa ba Yesu n'intumwa ziwe mu nyuma habonetse abava ku yindi migabane cyane cyane nko ku mugabane w'Uburayi nabo bakinjira mu gikorwa. Ariko umugabane wahagarariye Imana mu gice ca mbere mu gatondo no ku isaha ya gatatu tubona arabakomotse ku mugabane wa Aziya. Aho ndaharangije. Abakozi bo ku isaha ya gatandatu bo ni bande? Kumbura Imana nidufasha tuzogaruka kuri buri bakozi byagiye bibaranga igihe bakoze uko canganye gutyo Imana nibidukundira. Ariko no muzi dushaka tubanze tubone incamake y'aba bakozi muri rusange. Abakozi bakoreye Imana ku isaha ya gatandatu ubwa mbere turabanza twite ku isaha ya gatandatu ni ryari. Dufashe umurango usanzwe amasaha 12 ku isaha ya gatandatu ni gihe izuba riba ryagamburuye. Ni gihe umuco uba ari mwinshi n'izuba rikayangana. Ibi bishatse kuvuga iki? Muri Maraki kubasoma ni gice caho ca 4 umurongo wa mbere no wa kabiri hatubwira ko izuba ryo kugororoka rivugwa ari Yesu. Iri zuba rivuze Yesu bishatse kuvuga ko igihe cyo ku isaha ya gatandatu Yesu yari yamaze kumenyekana. Yesu yari yamaze kwamamara hirya no hino mu isi. Umuco w'ijambo ry'Imana wari umaze kumenywa n'abatari bake. Ibi bituganisha kubiswe abaprotestant abakoreye Imana bakomotse ku mugabane w'Iburayi. Tubanze tumenye bino kumbura Imana nidushoboza tuzokongera tubiganireko. Ariko abaprotestanti bazwi cyane kuva mu 1517 bahagurukijwe n'uwitwa Martin Luther akomoka mu gihugu c'Ubudage. Ariko mbere yaho hariho abantu bagiye batemera inyigisho z'idini ry'Abaroma ari yaje kwitwa Katolika mu nyuma bikomotse mu ndimi z'ikilatini Catholicus Universalis cyase kuvuga ngo cakwiye mu isi yose. Abantu bagiye batemera izo nyigisho zishingiye ku bwami bw'Abaroma ni benshi. Kuva mu kinjana ca gatatu abantu bagiye batemera izo nyigisho no kuvuga ishengero ry'intumwa rimaze kurangira rikavaho. Abagiye bahangana n'ubwami bw'Abaroma inyigisho zatangwa ico gihe bagiye baba ari benshi. Ariko kubera ko Imana yagena uko ibihe bikurikirana biri mu burenganzira bwayo abakozi bo mu isaha ya gatandatu tubona ari abaprotestanti bamenyekanye cyane mu gihe c'aba Martin Luther n'abandi bagiye babaho muri ico gihe. Mu gitabo citwa intambara ikomeye mu cigwa cacu ca 14 citwa Progrès de la réforme en Angleterre terambere ry'igikorwa c'ubugorozi mu Bwongereza harimo amajambo yavuzwe n'uwitwa Tyndale niyo ngiye gusoma urupapuro rw'amajana 345 mu gitabo gitoya n'amajana 346 ku bafise kino gitabo gitoya ariko icigwa ni ca 14 baranditsemo aya majambo ngo la prédication de Tyndale soulevait un grand intérêt et beaucoup de gens appréciaient la vérité. Vuga butumwa rya Tyndale ryakangura imitima y'abantu cyane kandi abantu benshi bakifuza kwakira ukuri kandi bakaguha agaciro. Mais les prêtres étaient sur le qui-vive. Le prédicateur n'avait pas plutôt quitté une localité qu'ils s'efforçaient par leurs menaces et les calomnies de démolir son œuvre. Ariko abaherezi canke abapatiri kankoresha iyo mvugo ya kino gihe ko abaherezi n'abapatiri imvugo ziba zivuga abantu bakora igikorwa kimwe. Abapatiri bico gihe mu Bwongereza baba bari magabo kuburyo aho muvuga butumwa yabahereje guca nabo baca mu nyuma bakaburabuza abantu kandi inyigisho yigishije bakagenda bazititura. Il n'y réussir bien trop souvent kandi rimwe na rimwe hari gihe bagera ku nsinzi ibyo yabivye bakabikura mu mitima y'abantu. Maze Tyndale aribaza ati que faire c'est créatif. Yibaza ati none ko nigisha aho nciye abapatiri nabo bakaca bakigisha izindi nyigisho bagapfa kutanganya mu mitima y'abantu ibyo nigishije dukora iki? Pendant que je sème en lieu l'ennemi ravage le champ que je viens de quitter. Iyo nigishije ahantu runaka umwanzi araza agasambura canke akarandura ibyo narihimereje kubiba aho hantu mvuye. Je ne puis être partout à la fois. Sinshobora kubera hose icyarimwe. Oh, si les chrétiens avaient à leur
leur langue la sainte écriture. Mbega aba bakristo bari bafise ivyanditswe vyera mu rurimi bumva. Ils pourraient eux-mêmes résister aux sophistes. Bari gushobora guhangana nabo biyorobetsi bakoresha uruyeri. Sans la Bible, il est impossible d'affermir les laïcs dans la vérité. Ata Bibiliya abigisha umuco abakorera bushake bigisha umuco w'ijambo ry'Imana badakoreye ibihembo ntiboshobora gushikamisha ukuri mu mitima y'abantu. Ntiboshobora kwigisha neza ukuri gutsinde. Bikwiye ko abantu bahabwa Bibiliya. Arabandanya ngo ces préoccupations se portèrent dès lors sur ce dernier objet. Maze acagira umwitwarariko wo guha abantu Bibiliya. C'est dans la langue même d'Israël, se dit-il, que les psaumes retentissaient dans le temple de Jéhovah et l'évangile ne parlerait pas parmi nous la langue de l'Angleterre. Aravuze ngo mbega mu Bisirayeli amazaburi ntihari yavugwa mu rurimi rwa Yehova, mu rusengero rwa Yehova amazaburi ntiyavugwa mu rurimi Abisirayeli bumva, ni Giheburayo. Nivyo mbega Giheburayo ni Kinyaramaya, ntizari indimi zo n'Abisirayeli, ni rwa rurimi abantu bumva. Ni gute ubutumwa bwiza butovugwa mu rurimi rukoreshwa mu Bwongereza? Ico naco ni Icongereza. L'église aurait-elle moins de lumière en plein midi qu'à l'heure de son aurore? Mbega ishongero kino gihe riri mu muco mwinshi en plein midi, kino gihe riri mu muco wa sasita wo kw'isaya ya gatandatu, niho rikwiye kugira umuco muke gusumba igihe caryo c'intango? Ntivyoshoboka. Il faut que les chrétiens lisent le Nouveau Testament dans les langues maternelles. Ni vyiza ko abakristo basoma Bibiliya isezerano rishasha mu rurimi rwabo kavukire. Ibi nivyo vyateye Tendale kurondera uko yoshira Bibiliya mu rurimi rw'icongereza, kandi Imana yaramufashije afata isezerano rishasha arishira muri Bibiliya y'icongereza, kuko uwitwa Erasme yari yaratanguye gushira isezerano rya kera n'ibindi bitabo mu rurimi rw'icongereza nawe nyene. Ico twita ni imvugo ikoreshejwe ngo en plein midi l'église aurait-elle moins de lumière en plein midi qu'à l'heure de son aurore. Ishengero ryogira igihe umuco muke mu gihe c'isaya ya gatandatu. Midi murumva ko ari isaya ya gatandatu, à la 6e heure. Aba nabo bakozi bo kw'isaya ya gatandatu n'aba protestant. Dukurikije inyandiko kwitubwiye abakozi bakora Imana mu isaya ya gatandatu n'aba protestant. Aba bahanganye n'inyigisho z'Iroma bashikako baba aba protestant, babatizwa na katolika ko biswe abahakanyi les protestants, ko bahakanye inyigisho z'i Vatican. Aba rero nibo bakozi bo mu isaha ya gatandatu. Aha abakozi bo mu isaha ya gatandatu barangije igikorwa, hategezwa guca haba abakozi bo mu isaha y'icenda. Tugeze muri Matayo igice ca 20 umurongo wa gatanu. Haba ku bakozi bo mu isaha ya gatandatu no mu isaha y'icenda umurongo n'umwe no wa gatanu. Ibi navyo kumbure mpemu niwe yabigize uku, kuko abakozi bo mu isaha ya gatanu bari ko mu isaha ya gatandatu bari ku murongo wa gatanu w'igice ca 20, n'abakozi bo mu isaha y'icenda nabo nyene bari ku murongo wa gatanu muri ico gice ca 20 ca Matayo. Abakozi bo mu isaha ya gatatu nibo bari ku murongo wa gatatu hamwe no ku murongo wa kane. Murumva ko abakozi bo mu isaha ya gatandatu no mu isaha y'icenda umurongo n'umwe, ariko bo ni bande? Mu isaha y'icenda ho tubanza kwamenya iki kugira ngo tumenye abo bakozi bategerezwa kuhakora. Mbere yuko tuvuga ngo ni banaka, banza twibutsanye ko tuvuye mu isaha ya gatandatu. Isaha ya gatandatu ni igihe c'umuco. Umuco uva ku zuba, zuba ryo kugororoka ni Yesu. Ni kuvuga ngo Yesu yaramenyekanye, abantu baramwamamaje, kandi agakiza karakwiye mu bantu. Hagaruka tuko turiga buri mugwi yawuranze nuko wakoze. Ariko abakozi bo mu isaha y'icenda ni igihe isaha y'icenda ubwa mbere izuba ritanguye guhumvya, umuco butanguye kuba muke, ubukana bw'izuba canke ubukari bw'izuba butanguye kugabanuka. Ibyo byose byerekana ko Yesu yaratanguye gukamuka mu mitima y'abantu. Abantu bahagararira umuco bari batanguye gusa naho bagira intege nke, kuko umuco uhagararirwa n'abana b'Imana. Muzosoma Matayo 5 umurongo wa 14 na 15 na 16, muzosoma iyo mirongo muzobona ko umuco ugenda uhagararirwa n'abana b'Imana, nibo bitwa abana b'umuco. No kuvuga ingeso nziza zimurikira isi mu bana b'Imana zari zitanguye kubura ku isaha y'icenda. Yesu zuba ryo kugororoka ntiyarakirasira mu mitima y'abantu, isi ntiyari ikimurikiwe nkuko byari bimeze ku isaha ya gatandatu. Ibi bishatse kuvuga ko abari barakoreye Imana mu isaha ya gatandatu, ababakomotseko bagiye bacobogora, bagiye bacika intege, bituma abo mu isaha y'icenda bagiye gukora, abo Imana igiye guhagurutsa abandi bakozi, bitewe nuko babandi bari barakoreye Imana mu isaha ya gatandatu ababakurikiye uruvyaro rwabo ntigwagize ubwira n'umwete ngo ruhagararire Imana neza, umuco ugarukire ku isaha ya gatandatu ngo abantu bagume bamurikiwe muri ico gihe gusa. Muri ca gitabo n'ubundi c'intambara ikomeye La Tragédie des siècles, turasoma mu cigwa ca 16 urupapuro rw'amajana 411 n'amajana 412 n'amajambo meza yavuzwe n'uwitwa John Robinson, n'amajambo yavuzwe no mu pastor John Robinson, yari umwe mu bapastori bari barongoye abo bita les Puretés, abari barasohotse mu idini ry'Abangirikani ryo mu Bwongereza igihe bari bagiye mugabane wa Amerika.